Kristo ugiye gukira wizeye ijambo ry'Imana kandi ni wakira ukabona bivuza neza yuko uzokomera ufate iryo jambo ry'Imana iyo Bibiliya uzoyikunde cyane uzoyisengere cyane Imana ikazogira icyo ukoze ukabonesha amaso yawe ivyanditswe indani ukatangura kubisoma ntihazogira umunsi n'umwe uzohera udasomye ijambo ry'Imana in the name of Jesus Christ amen. Rero narose umuntu w'umusenzi mugabo niyo kure mu marambya umuntu dufata indwi tugusengere jewe ndakurabe n'ukuri asha usigarana abana jewe ndamurabe tumusengere turabe ko Imana yogira icyo ikoze kumbure ubonaho hongira bizopfuma kubona niyo umuntu yo guhemukira ntiwo kwiyahura wovuga ati basi nzotuma ndondera n'undi afasha nawe wundi urumva cyabizabona stress z'uko utabona izu inkundo ubuzima ubayemwo gasangana ikibazo jera gakubana ndamufitiye nako mbere uwo muntu yari yambwiye yuko ari uyu munsi impamvu nagwamagaye nashaka duce dushoka tujana kuko yambwiye ati kuwa mbere niho nzoba mfise umwanya rero nashaka duce dushoka tujana bagusengere turabe uko bigenda neza sinzi uko byumva ndafise kabazo ngaho neza na neza ale yahumye akuze ariko urumva n'ibintu by'ibirozi ntabwo ari ingwara yamufashe ntabwo ari ibintu ngo bamusutse ko ndibuka umunsi uraho byatawe kumfata cyo gihe nari nduze ruguru turi kumwe n'abatoyi banje na papa na mama tugiye mu rubanza aho twashikiye ni kumoso aho twashikiye muri famiye aho twashikiye muri famiye turashikaho turaryama baca bambwira ati hashaza umwana ambwira ati twende turamukanye kwa so wanyu hariya ko nyene turasohoka turagenda nk'icinjira fresh baca bambwira ati genda hariya mu cyumba za ko ni guys imeze neza jemeze neza rero turi mu nzu iwanje mu nzu yanje niho turiko turakora rero ndi kumwe na Ale aha pembeni Ale na Magi niwe yagiye kumuzana Ale icyo yagiye kumuzanira araza kubibabwira jewe nyene ndi ngaha kuko murabona Ale bya nyuma yo kwihereza isumu inyuma yo kufata ingingo zo kuja kuborerwa je navuze ati vrema ibintu ntivyo kwijana kabisa ntivyo rangira nga ndetse rero n'abantu benshi banyandikiye baranirefona barambwira ati uyo muhungu murakwiye kumuhagurukira uyo muhungu umuntu arakwiye kumwitaho hakiri karata amazi atararenga inkombe rero reka mereze kwanza kanya tumanze turamukanye guys tumaze turamukanye antuka nimbuno munsi yale yambaye agashati kera keza n'umunsi ari ngaha mu rugo nijyambere arahonyoye ngaha vrem mama Gi ariko arafise ibintu aza kubashikiriza arahawe ikaze karibu sana Magi murakoze yambo kwanza nze komeze neza kabisa jewe nyene ikintu nshaka kubashikiriza cyangwa se ahubwo gushikiriza Ale muri make nakuru keza ndamufitiye Ale hanze meze neza imbere yuko ndaho ndashima kabisa shimwe yo kwijya sumu Imana yakinze basi ntigutware wese nihatari hama Ale mu bisanzwe jewe ikintu ngomba kukubwira sine ikintu kirekire ndagakuru keza reka kwa maze je ndamubaze Aleshe Ale kuyihereza isumu wari wabikwiye kuki je aho bigeze koresha umwanya ubu canandambiye tu mwashaka nkifira nkava no kuri isi uko bumengo vyandenze nanje tu ucaho hitamo kwisumu yapanya cyashize tu nyene ndayiha go na mpamvu tu njasa murabizi nta muntu yokora ikintu
atakindi kintu ata mpamvu basi abikuyeko eka umuntu wese akora ikintu ari impamvu. none yare wari mu kubikora ibyo bintu warahanuje inshuti n'abagenzi cyangwa n'ababanyi, warahanuje warasenze urabihereza Imana uravuga ati nyine birarangiye? Oya, nta numwe nuge kuyabura ubwira umuntu, ariko mu buzima kirazira kwihebura hakiri kare hatari koresha umwana. wari ubwira uvuge ngo iki rero? ubuzima arabayemo vraiment burababaje nyene tu kabona nyene hari umwanya yabishira nk'uruhara n'igare nko kuja ngo ugiye mu nkundo n'umugore w'umuntu, bona yuko bitegerezwa guhindukira kwe. Uzi yuko abantu bafatikanije deja banditswe, Imana ibizi yuko ari umugore n'umugabo, ubona ikintu cari gutuma badasubirana nkuko nawe nabikubwiwe na cari gikwe. Kandi yaragerageje aranamena amabanga nariteranije n'abana barya abasisi, narabiteranije ko bikwiye kugira ngo mwereke neza yuko umugore w'umuntu niyo vyogenda gute fendofe aba ari uwiwe barasubirana. Je mu vy'ukuri mbare kumukunda sisi ndamukunda kai cyane, kandi umwe wese nkuko nakubwiye ati ntihabura impamvu iyo umuntu ntihabura basi ikintu basi cy'umuntu basi yokora mu gihe basi avuga ati ni nko uvuga basi uko je sisi naramukunda kandi sana wenere atankunda tunye nawe ucuvyumva uko nta kuntu yari kunsiga ntazi imvo n'imvano vuga ati alenga ikindi bikini sintwashwanye ntwagize ariko umuntu akagusiga nyene yani anakwacha kigafe tu surprise, yani ataelewa au tafanya nini, yani kama ni kukufa ujikufana hivyo yani siyuwi bazo umuntu akuzana muri mundu urukundo akaca gusiga uki muri mundu urukundo nyene manu usanga yababaje kandi sana kwe atari ako gakuru rero ngo ni nyabaki. Mu bisanzwe jewe nk'umuntu nyene nabajwe n'ukuntu yabayeho nkaza mbona ari hayenisha, naravuze ati jewe ngaha ngira ndondera umuntu w'umusenzi, kuko uwo muntu narondeye deja nawe yari yarabonye n'ingene yari yavuze ati jewe nahumye nkuze ibi bintu siko yavutse ameze siko yavutse ameze nukuvuga yuko yahumye ameze akumaze gukura. Aravuga ati rondera urya muhungu tumusengera ko ivyo bintu ni mpwemu mbi, ubundi buryo n'uburozi. Jewe icyo narinda muhamagara ngana menyeshe yuko narose umuntu yo gusengera tukagujera mu masengesho tugafata n'indwi basi tukara yuko Imana yogira icikoze, kuko ubuhumyi bwawe ntabwo ari Imana yabishatse, kuko siko wavutse ni vyaje mu nyuma, kandi nta n'ingwara n'abaganga bagutubwira ati ubuhumyi bwaturutse uko vyarizanye. Rero narose umuntu w'umusenzi mugabo niyo kure mu marambya, umuntu dufata indwi tugusengere, jewe ndakurabe n'ukuri asha usigarana abana, jewe ndamurabe tumusengere turabe ko Imana yogira icikoze, kumbure ubona ho ngira bizopfuma. Kubona niyo umuntu yo guhemukira ntiwokwiyahura wovuga ati basi nzotuma ndondera n'undi afasha, nawe ubundi urumva cyabiza bona stress z'uko utabona izuye inkundo ubuzima ubayemwo gasangana ikibazo. Jera gakuru nenda mufitiye nako mbere uwo muntu yari yambwiye yuko ari uyu munsi, impamvu nagwamagaye nashaka duce dushoka tujana, kuko yambwiye ati kuwa mbere niho nzoba mfise umwanya. Rero nashaka duce dushoka tujana bagusengere turabe yuko bigenda neza, sinzi uko uvyumva. Ndafise kabazo ngaho neza na neza ale yahumye akuze, ariko urumva ni ibintu vy'ibirozi, ntabwo ari ingwara yamufashe, ntabwo ari ibintu ngo bamusutse ko. Ndibuka umunsi uraho byatawe kumfata cyo gihe nari nduze ruguru turi kumwe n'abatoyi banje na papa na mama, tugiye mu rubanza
aho twashikiye ni kumoso, aho twashikiye muri famiye, aho twashikiye muri famiye turashikaho turaryama, baca bambwira ati hashaza umwana, ambwira ati twende turamukanye kwa so wanyu hariya ko nyene, turasohoka turagenda nkicinjira fresh, baca bambwira ati genda hariya mu cumba za kubona ibintu, nicinjira gusuka mbona ibintu vyera, ibiki n'ibiki, ibintu menga by'ubukono, ibiki n'ibiki, kanguka ngiye kurabuku mva umengo amaso nyene atangwe nyene kumbabaza kunjya nsohozuku camitana wa muhungu ndamuga ati tugende hariyo tuvuye, ca turasohoka, tusohotse bukeye ntangwa kumva niko ndaribwa nyene mu maso, numva ibintu yani sinzi kweri none nibiki, tumanutse ngeze muhira asha ni hatari tu, ni hatari, niko njena nifuza no gusuna naso ya ruguru kwa benshi bakushira iby'abangetengete amagire rero nakuze yuko merci beaucoup. Hana mu bintu byo kuja mu bapfumu ibiki n'ibiki, kuko ntawe ukomogwa n'inzoka ngo ahungire ku isato. Mu masengesho Imana irabico yikorera, kuko n'uwo muntu yarabyigane byose arambwira ati ujya muhungu ibijya ani myuka mibi n'uburozi Imana igira icikoze, kuko Imana ntinani, sinzi rero wewe ukuvyumva jembe jena kibazo nkuko nayivuze nashaka kubona tujana ubunyene ariyo nzira ari niyo kwa nzira yose. Oya n'umukozi w'Imana yabimbwiye, niwe navyigana navuga ati numva no mufata mu minwe nimba hari ico Imana yokora. Tinaje narabonye ibiganiro zana uwo muhungu akwiye gusengerwa. Je kinaje kimbabaza sikindi, abapeti bose twakuranye twiganye kuba babona je ntabona, keshi ndakunda kwicara ahantu hamwe nkavyumvira nkanarira tunyene atani mvuga yuko chikata chumaze nyene nayibira nuko kwinotsi ego kwa bigeze vrema kwe usenga Imana kumbure bizogenda neza. Sasa rero ale kandi afise ijambo ry'Imana, ndafise ijambo ndagusomere ijambo, ariko amasaha yambwiye nanye niyo tugenda, kandi umvise yuko ari kuri Marambya si hafi. Nacho turafata bataje ngo ibitoro vyazinze, uko ibintu by'amadeplacement biragoye. Yambwiye saa 4, ubu ndaza amasaha ari karagiye, uragomba dushike yo saa 6 sanga hapi kwe. Okay ale ntaco, iki gitabo ndakiguhaye ni Bibiliya si gitabo, cakire je ndakiguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye gukira wizeye ijambo ry'Imana, kandi ni wakira ukabona bivuza neza yuko uzokomera ufate iryo jambo ry'Imana, iyo Bibiliya uzoyikunde cyane, uzoyisengere cyane, Imana ikazugira icyo ukoze ukabonesha amaso yawe ivyanditswe indani, ukatangura kubisoma, ntihazogira umunsi n'umwe uzohera udasomye ijambo ry'Imana. In the name of Jesus Christ, amen. Reka tugende. Akim, acha twende mdogo ndibaza leo witeguye no kunyene. Sawa, telefone yohawe na wa mukobwa shiri wamukuye muhira, ntuzoza urizera abantu ibindi bintu ore sana. Yep. Sasa dufate ijya Marambya guys, kuva nka mu Gatunguru Marambya si hafi, haragatambuko, reka duheraheze turasubira mu nyuma.